rero no mwanditsi uyu uvugishwa n'Imana Yesaya tubona mbere ko ari muri babavugishwa n'Imana abasesanguzi mu vya Bibiliya bavuga ngo nabavugishwa n'Imana ngo bakuru les grands prophètes Imana tune dutabare. Abavuga n'amajambo avuga ngo rero mubwire umugororotsi yuko azomererwa neza kuko ibizomutunga bizova mu bikorwa byiza byiwe byo kugororoka. Mwene data uri kurakurikirana ikiganiro igitondo gishasha tuno munsi, n'iri jambo ndakuzaniye nzangwa muri kino gitondo no kukubwira ngo ushishikare ugororoke, ushishikare ukora ibyiza, ushishikare ube umunyangeso nziza ku kazi ugiye kuhirirwa kuno munsi, mu kazi kawe ka minsi yose ushishikare ugororoke, ushishikare uharanire gukora ibyiza, ushishikare ube umunyangeso nziza. Naho wokora ibyiza mu kibano bakabona umenga uri ikigugu, bakabona umenga uri ikirofa, kubera yuko wewe ufise umutima mwiza kandi ababanyi bayibirirwa baragukorera ikibi, nubwo abantu bokubabaza weho ntubababaze, kubera yuko watahuye yuko iciza umuntu akora impera n'imperuka kiramugarukako. Kw'ibyiza umuntu akora rero bizogera igihe bikamutunga, ko hazogera igihe umuntu ibyiza yakoze bikamuvuganira, ko hazogera igihe ibyiza umuntu yakoze bikaba ari byo asoromako, ko hazogera igihe ibyiza umuntu yakoze naho byoba byabonekana ko umengo byaribagiranwe, naho kumbura we yabikoreye boba batamushimiye. Ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umugororotsi azobeshwaho n'ibivuye mu bikorwa byiwe byo kugororoka. Nshuti mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, nta mpamvu yo kureka gukora iciza naho batokigushimira, naho batoba babinezwe, naho womengo ntavyo babona, ariko wewe shishikara ukora iciza kuko ibikorwa byiza ukora bizogutunga, bizokubeshaho, uzobisanga imbere. Iyo uri kuraja naho hohera igihe kirekire, ukugororoka k'umuntu hahoragera igihe kugaseruka. Iyo umuntu yagororotse, iyo umuntu yubasha Imana, iyo umuntu atahonyanza agateka kazina muntu, iyo umuntu atahonyanza uburenganzira bw'abandi, bw'ababanyi, bw'abatwara ku kazi, bwabo atunze, bwabo ajejwe, uyo muntu impera n'imperuka ibikorwa byiwe byo kugororoka biramubeshaho, arabironkamwo inyungu. Imana yacu nidutabare. Ariko duca twumva ko impande yaha umuntu yabigize umwuga gukora ibibi, umuntu yabigize umwuga gukora inabi, nawe ngo azobona ibara. Imana yacu nidutabare. None muri kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi nagomba ngurabe mbega ubwo ntihari hagaze igihe ubona umengo gukora ibyiza batagushimira, gufasha aboro batagushimira, gufasha abiwabo n'umuryango w'umugabo wawe batagushimira, gufasha abiwabo n'umugore wawe batagushimira, gufasha abakugiriye nabi, kugirira ineza abantu bakugiriye nabi, kugirira ineza abantu bakurengeye akarimba n'ababanyi musangiye urubibe, kugirira ineza abantu bo mw'ikaritsiye birirwa barakononera kumbura itunga ryawe. Ntihari hagaze igihe umengo wobivamwo wovyihoza. Umve ijambo ry'Imana muri kino kiganiro igitondo gishasha kitubwiye ngo mubwire umugororotsi. Birashoboka ko hagera igihe adendebukirwa akarambirwa no gukora iciza, birashoboka ko hagera igihe abona umengo ntazobironkera ingero, ariko yewe Yesaya uvugishwa nanje, genda umbwirire umugororotsi ntagabanure umuvuduko wo gukora ibyiza, ntarambikwe no kugororoka, naho yobona umengo nta mpera ariko arabironkako, ariko ashishikare agororoke kuko impera n'imperuka
bya bikorwa byo kugororoka bizomubeshaho, bizomutunga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro